Kuri umuhingamo wo kuwa 26 Rusama 2021 umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ari kumwe namwe bajeje umutekano w'igihugu baramutse bafata inzoga zitemewe n'amategeko bita inkoneseri. Bakaba baramutse bazifatira muri quartier ya Mutakura kubarabara gicenda aho basanzwe muri izo nzoga zigizwe n'isukari, levire, carbonate n'ifungurwa z'ibitungwa. Ivyo navyo bikaba bikorerwa mu kazu ka sugumwe. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye akaba yagiye anegura abajeje intwaro n'abajeje umutekano bo mwiyo quartier mu kudakurikirana neza ivyo bajejwe. Yongeye yagira ko agabisha abahungabanya umutekano mu gutera amagerenade, abagabisha bamenyesha ko amatohoza ageze kure kandi uko bizogenda kose bitewe bitebuke bategereza gufatwa. Iyo sukari bigenewe abene gihugu inyikira. Ngaha rero turi ni hamwe muhinyikira ni muri zone ya Cibitoke muri komine ya Ntahangwa kumutakura kwibarabara gicenda inomero 9. Uyu rero akaba nkuko mubibona mwatembereye mwabonye yuko hari ingunguru zirenga 100 n'imifuko irenga 100 yavuyemo ya sukari ya Susuma. Nukuvuga yuko uno muntu ari imbere ngo no mwishira hamwe baragenda bakarangura inzoga z'ugwagwa z'ibitoke mu rugombo zimwe bitango rugombo bakazizana ngahi Bujumbura. Nukuvuga aranguye nk'ingunguru muri izi 15 acafata ya sukari agaca sukamwo bagashyamo nabyo bifu mwabonye ku buryo izo ngunguru 15 ashaka kuzikuramo ingunguru 25. Aha ntituvuze ibijanye n'isuku murabona habikorera mwabonye ko abikorera no mu kazu mu butuzu two kwiherera mwavyiboneye. Mwabonye ko ari ibintu vyaboze isazi zitondera agaca hereza bene gihugu bagasha bagura ngo ariko baranye. Amakuru igipolisi kiko kirakorera ko avuga yuko uyu muntu yabakorera mu ishira hamwe koperative kandi ko iyo bafise n'ibindi bibanza bishika nka 5 aha nyene mu micungara bikorerwamwo ibintu nk'ibi. Mubonye izi ngunguru zonyene murabona yuko zishobora gutuma isukari keha mu gisagara cyose. Ingunguru zirenga hafi 200 bashyamwe isukari kugira ngo bahindure. Murabona neza yuko iki kibanza conyene tutavuze ivyo bindi 4-5 vyiwe tutavuze n'ibindi bishobora kuba bikorwa n'abandi bari muri iyo koperative ko nabonye baradandaza. Murabona ko ivyo iki kibanza conyene kirakwiye kugira ngo isukari yari itanzwe mu gisagara ca Bujumbura icikeha mu gihizanywe ngaha gukora bino bintu. Murazi rero ko iyo ikibazo c'isukari ibuze haraba imyidogo myinshi n'amajambo menshi avugwa ngo mama ngo isukari ngo yoba ngo idandazwa ngo naba ngo abakuru ngo nico gitumike. Mubona ukuri ngaha turi hari umukuru muzi yoza kwadandariza ivyo bintu. Murabona yuko abaja guhungabanya agateka kabene igihugu kubabuza isukari bategezwa kuronka nabene igihugu bonyene ubwabo hagati yabo. Nta mukuru arimwo nta muntu wo hejuru arimwo aja gutuma isukari kena muri kino gihugu cy'u Burundi. Muravyiboneye. Aha rero bikaboneka kandi ko abene gihugu bo ngaha mbere n'abajeje intwaro badakora neza uruhara rwabo mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano. Muti gute? Hano hantu hari abajeje intwaro. Hari abajeje intwaro, hariho inzego kujya ziri, hariho n'abahurikiwe n'abari muri ya migwi y'umutekano y'ukimwo na bose. Ntibashaka gusigura nta numwe muri bo shaka kuzangwa asigura igituma bino bintu bishaka kuba bikaba byari bihamaze iminsi n'imisi biba ntibabe bari bwashobore kubivuga kugira ngo abantu bafatwe maze abene gihugu baronka isukari nkuko bategeza kuyironka. Aha rero tusaba abantu bose abene gihugu bose bo ngaha kwikebuka sino ngaha gusa. Amakuru turiko turakorera ko yavuze yuko uretse yafise ashobora kuba afise indi bibanza ngaha hariho n'abandi bashobora kuba bakora ibi mu yandi makartie cyane aya makartie atari hagati na hagati mu gisagara niho inzoga zenizi bakunze zibujijwe n'abateko bakunze kuzikorera. Ariko abari baca baba bambere mu gukoma induru ngo leta ngo yabahevye ngo ibintu vyigwa biraduga ku mwanya kumbe nibo nyene batuma abene gihugu baburi isukari n'ibindi bidandaza bigaca biduga kubera ububegito bwa bene gihugu. Bakaza kuvuza induru ngo nindongozi ngo mama ngo nabafaso ngo bakana bategetsi ngo ariko baratuma ngo isukari ngo ibura ngo kandi mubona aho iburira ari ngaha. Aha dusaba abene gihugu bose mu butandukane bwabo kwikebuka duhereye ku bajeje intwaro abari muri ya migwi ihurikiwemwe na bose jeje umutekano bo ngaha. Umwene gihugu ari we wese bahaguruke
muri aya makartie harabera n'ubundi bugizi bwa nabi bwinshi za mogi ngaha bahatoye urumogi muri ino nzu umva banywera imogi badandariza ibintu vyica abantu ibintu ababinyoye baza bagenda guhungabanya umutekano amabi yose mugabo bikaba ku mugaragaro murabona runo rupango rukikijwe n'izindi mpango no kuvuga abarabibona ababanyi bose barabibona kubera iki batabivuga kuza kuvuza amaruru gusa aha rero dusaba abene gihugu bose abajejwe intwara kwikebuka umwe wese amenye uruhara rwiwe abantu bose bamenye yuko umutekano ikibazo cy'umutekano ntikikiri ikibazo c'abajejwe umutekano gusa abapolisi n'abasirikare ivyo vyakera ico bita umutekano no munsi ni umutekano w'umuntu mu buzima bwiwe bwose mu mico yose igize ubuzima bwiwe bisaba rero ko inzego zose n'abantu bose bonyene ubwabo bagira uruhara kugira ngo amahoro n'umutekano bisasagara aha rero nabwo ipolisi cyavumbuye cyane hafatiye n'abakozi bahora babigira babiri ariko mwene vyo ntarafatwa ariko ararondeka ari canke igihe ejo azofatwa n'abandi bose baba babikora haba ngaha canke mu tundi duce haba ngaha Bujumbura haba no ruguru mu gihugu babone ko arakarorero kandi abo bantu bafatwe vuba tuze twumve yuko isukari yasubiye kuboneka abene gihugu bayironka atankomanzi kujya vyahora mu iyo misi heza.